Ndabashimiye kandi ndabaye n'ikaze ndababwiza ukuri ibitegezwa kuba birahambaye cyane mu Burundi bati nta ntwaro yigeze ibaho nimwe uretse ya President Evaristo Ndayishimiye yamaramaje igihugu ivyo President Ndayishimiye akoze mu myaka idashika 6 biraboneka yuko bitanga nanone ikintu gikomeye cyane ariko nanone mbega President Ndayishimiye yobagiye gushira mu ngiro nanone umugambi yari yasezeraniye abarundi guca mu Kirundo yerekeza i Kigali hamwe atabikoze yobabaye nka President Felix Antoine Tshisekedi abandi bati nimureke guhenda umukuru w'igihugu nyeco wa President Ndayishimiye ujya mu genero no umuntu akomeye cyane kandi afise ukwiyumvira ingabo zigaragara n'izitagaragara ziriteguye urugamba nkuko nawe yabishikirije ariko mbere yuko ndabashitsa amakuru akomeye cyane nabateguriye reka ntangurire kuri nyene ico umukuru w'igihugu c'u Rwanda President Paul Kagame kugira ngo bakore exploitation babone uko batwara ubukungu bwa Kongo ariko ubukungu bwa Kongo ntwara wowe kuki utabukoresha we nyirako. Urakoze cyane Mutama eka ntangure ndagukengurukira ubundi ubwo bukungu bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo budatunze abanyekongo niki bwomarira abanyarwanda canke abandi bagirizwa kubwiba n'ibindi bitandukanye ariko nanone reka twigarukire mu makuru yacu ndatangurira ko aya makuru akomeye cyane ndababwira yuko intambara President Evaristo Ndayishimiye ibikogo bitandukanye yabonetsemwo amajambo yabonetsemwo harimwo ibijanye no kuvuga yuko yipfuza gukura ko ubutegetsi bwa nyeneco wa President Paul Kagame arongoye igihugu c'u Rwanda ivyo n'ibindi bitandukanye ndaza kugaruka mu gisagara ca Uvira kuri ubu ngubu ingabo z'u Burundi zarananiwe kwakira ingene Uvira yafashwe abarundi batari bakeye baracafata nkaho umengana Photoshop iriko irakoreshwa ku masanamu agaragaza ingene abagwanyi ba AFC M23 biteretse mu ico gisagara ni mu gihe kandi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza nawe yemeza yuko ari AI ahandi akavuga yuko ari Photoshop n'ubu nawe niyo batanguye kuhakana ibi vyose n'ibindi bitandukanye ego cyane biragoye kuvyemera bivanye n'ingene Uburundi bwari bwiteguriye mu gisagara ca Uvira muravyibuka igihe AFC M23 ifata Igoma abarundi baciye baduga baja gucungerera mu gisagara ca Bukavu bidatevye AFC M23 yabandanije aho nyene abarundi baca batangura guhunga baciye bavuga bati reka tujye kugara aho Uburundi buhana imbibe nanone n'igihugu ca Kongo baciye bugaririra Uvira amezi yarashitse hafi 9 abarundi batari bakeye abasoda b'u Burundi nanone bacungereye ico gisagara bakuramwo ivyankenerwa bahacungereye umutekano eka n'abanyekongo ba FARDC ntibari bafise ijambo mw'ico gisagara ni gute AFC M23 yatinyutse igisirikare kigaragara n'ikitagaragara nkuko vyavuzwe na nyeneco wa President Evaristo Ndayishimiye. President Evaristo Ndayishimiye yavuze yuko afise ingabo zikomeye cyane kandi zigaragara n'izitagaragara AFC M23 igwana gute nivyo koko ibintu ntivyoroshe na gatoyi nagira ngo twigarukire ko ivyo vyose n'ibindi bitandukanye biriko biraba Ndayishimiye ati hamwe hofatwa Uvira u Rwanda nzoca ndarutera nturutse mu Kirundo nanone nerekeze i Kigali abanyarwanda muzobaze aho izina Kirundo ryaturutse hajya mubona ni mu Bugesera ivyo n'ibindi bitandukanye nagira ndabigarukeko ariko nanone reka ntangurire kuri uyu mwubahwa umushikiranganje wo mu gihugu c'u Rwanda uyu ni umukuru kandi akaba umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Olivier Nduhungirehe w'ambasaderi yavuze yuko imikoranire y'ingabo z'u Burundi n'umutwe w'inyeshamba FDLR ugizwe n'abasizi bakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1995 iri mu vyatumye umubano wabwo w'u Rwanda eka n'igihugu c'u Burundi ubandanye gusambuka yagize ati ntabwo Uburundi butera inkunga FDLR ahubwo barafatanya ni ihuriro rimwe kuko FARDC ifatanya na FDLR ingabo z'u Burundi abacanshuro n'abandi batandukanye nico kibazo nyamukuru ni ikibazo gikomeye cyane c'umutekano ntabwo waba ufatanya na FDLR ngo ube udashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda kuko FDLR ico yipfuza ni guhungabanya umutekano w'u Rwanda nivyashikirijwe na ambasaderi Olivier Nduhungirehe umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu mu gihugu c'u Rwanda reka twigarukire President Evaristo Ndayishimiye mu ntango z'intambara yarahakaniye nyeneco wa President Paul Kagame yuko atabasoda b'u Burundi yarongitse mu ngwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo President Paul Kagame nkuko yabishikirije mu kiganiro kimenyesha makuru Jeune Afrique yaganiriye na mugenzi we nyeneco wa President Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi mu gihe Ndayishimiye yamubwiye yuko atangabo z'u Burundi zagiye gufatishanya na FDLR
mu bikorwa bitandukanye vyo kugwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubundi iyo bigiye gusambuka utangura kwiyumvira umugambi wa FDLR no gukorana na FDLR. Ndakubwiza ukuri, ntimwobana n'igihugu c'u Rwanda hamwe woba wipfuza gukorana na FDLR, ni nk'uko utobana n'u Burundi wipfuza gukorana n'abahungabanya umutekano wabwo. Nivyo koko no ku bindi bihugu bitandukanye. Ntiwokorana n'Ubuganda hamwe wipfuza gukorana n'imigwi igwanya intwaro ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Nivyo koko ni ibisanzwe. Niye mpamvu Burundi bwisanze busangira na FDLR. Nanone intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Niye mpamvu ibi vyose vyashitse. Mbega Perezida Evariste Ndayishimiye kuki atatanguje intambara ku gihugu c'u Rwanda? Hoba ari ubwoba bukomeye cyane yuko RDF yo kwinjira Uburundi umwanya ku mwanya. Mbega AFC M23 birashoboka yuko ishobora kugara airport Melchior Ndadaye i Bujumbura canke vyo bimeze bite? Ndaza kubigaruka ko mbere yuko ndabashitsa ko ayo makuru yose ndabashitsa ko nyenico wa Perezida Paul Kagame arongwe igihugu c'u Rwanda n'ibindi bitandukanye. Ni mu nkunde twakire umubanyi AFC M23 kuri ubu yaje kuba umubanyi mushasha wa nyenico wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu ni umubanyi akomeye cyane kandi uyu mubanyi mutegezwa kubana vyanka canke bikunze. Nanone tubisanga ibi vyose mu vyagiye biba nanone kuri ubu ngo bitoroshe na gato. Kuva kuri uyu wa 10 Kigarama mwaka wa 2025 leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye ifise umubanyi mushasha. Ayo na mafoto hamwe yagiye afatwa ku mpande zitandukanye. Ku ruhande rw'u Burundi bahita mu Gatumba, ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahita Kavimvira, ku ruhande rwa RDC hagenzurwa n'ingabo za AFC M23, naho ngaho iwacu hagenzurwa n'ingabo z'u Burundi FDNB. Nanone bigenze gute? Kuri ubu kugeza ubu cazira gukoresha mu Burundi passport irimwo ikidodo ca AFC M23. Abarundi baba mu gisagara ca Goma na Bukavu bari bafise ingorane zikomeye cyane zo kuja mu Burundi mu gihe bari bavuye mu bice birimwo inyeshamba za AFC. None ubu naho ko M23 ibaye umubanyi, nanone bigiye kugenda gute? Perezida Ndayishimiye bagiye kugara imipaka yose ihana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko nanone nivyo koko vyanashitse. No kuvuga ko Uburundi bugiye gusigarana umupaka nanone buhuza n'igihugu kibanyi ca Tanzania. Kuva mu ntango twarahanuye tuti nyericubara mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ka kwivanga mu matati y'ababanyi, ahubwo mube abahuza beza. Ukutumva raba ingene kugejeje ku gihugu c'u Burundi, ivyo gushikanye Uburundi n'ibindi bitandukanye ku gisoda c'u Burundi. Ibi biriko biraba birateye ubwoba kandi birabandanya gushavuza abatari bakeyi. Ni mu nkunde twigarukire. Ubundi AFC M23 yafashe Uvira gute? Niye mpamvu abarundi batari ko baravyemera. Ubundi ibi vyose bifise iye ntumbero. Nivyo koko Ndayishimiye yavyemeye. Ni gute neva yemera yuko AFC M23 ishika Uvira mu gihe boneka yuko Uvira ari indi ntara ahubwo y'u Burundi, bivanye nuko umutekano wa Bujumbura utegezwe gucungirwa neza. Uvira niho nanone hari hitezwe intambara ikomeye cyane. Nababwira yuko kuwa 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 aho yari muri commune Bugabira mu ntara ya Kirundo, nyenicoro mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko M23 ihirahiga fata Uvira nawe azoca atera Kigali aciye mu Kirundo. Nyenicoro Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ivyo bintu bikomeye cyane kandi arakaye bidasanzwe. Yanavuga yuko azohamagara abarundi bose gwera Nyanza Lake Imakamba kugira baje muri iyo ntambara yo gutera igihugu c'u Rwanda. Ntivyatevye ku mbuga ngurukana zitandukanye haca hatangura abahinga nanone bavuga nk'uko kwa Perezida Evariste Ndayishimiye cyane cyane baciye kuri chaîne ya YouTube Umukubito TV, aho umupastori akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi Isidore Mbayahaga nanone yabigize ururirimbo rukomeye cyane avuga yuko bategezwe gutera igihugu c'u Rwanda hamwe Uvira yofatwa. Isidore woba urihe? Ndagwamagaye kangahe? Shangwino nanone ndagusigurire ibi vyose wumvirize ingene utegezwe guhindura umukenyuro, utegezwe kuja imbere mugabo ukarongora abarundi mu bikorwa bitandukanye n'ibindi bitandukanye vyo kuja imbere ku rugamba. Hajya Uvira yafashwe wari kuba uri imbere ku mirongo imbere ku rugamba, hakubandanya guhenda abasoda b'u Burundi bari ku mirongo imbere ku rugamba. Uvira ngo ntizigira ifatwa na M23 ni vyavugwaga n'abatari bakeyi, ngo niho hazobera intambara ikomeye cyane ya mwisho izoheza inyeshamba za AFC M23. None M23 yarayinjiye atarusoro ruyitangiriye, atamananiza, atamisukumano ibayimwo, atawusumwa bubayimwo. Ingabo z'u Burundi zijugumira kandi zihunga, nanone zivuga ziti
turatsinzwe kandi turamaramaye, Uburundi bwambaye ibara. Nta n'ivyo uyu munsi biriko biraboneka, ikimaramare ntikirahera. Abasoda b'u Burundi baraye bakuweyo. Niye mpamvu bakuweyo? Nababwira yuko gwarabaye urukurikirane rukomeye cyane kandi rutangaje. Ku munsi w'Imana ku mugoroba M23 yafashe ahitwa Bwegera, aho niho hahora ikicaro gikuru c'umukuru w'ingabo z'u Burundi, Komanda Division Colonel Jacanias Nihora imbere. Jacanias nano ntiyarindiriye ko bamufatana ico gisagara kandi ngo bafatane ico cicaro kiwe. Nano yategetse abo bari kumwe kujabukira mu Cibitoke, bagenda batwaye ibikoresho vyose. Brigade ya kabiri nanone ya Tafok igizwe na bato zishika 4 ari nayo yamucungera co kimwe n'uturere twegereye, nayo nyene yaciye ihunga ku bwa mbere ijabukira mu Cibitoke, baca bayijana ahitwa za Mudubudu nkuko amasoko yacu abivuga. Aha Mudubugu nanone abeshi murahazi, aho ni kuwa mbere nyene naho ibintu vyarakomeye, ntivyari vyoroshe na gatoya. Kuwa mbere M23 yaciye ifata ahitwa za Sange mwijoro irara igeze ahitwa Kiriba, nanone ku birometero bishika 16 canke 17 uvuye Uvira. Ejo ku mugoroba nanone AFC M23 yari yinjiye mu gisagara ca Uvira. Imbere yuko ishika, ingabo z'u Burundi zari zimaze kujabukira mu Burundi ziciye mu Gatumba. Sivyo gusa, ku murango mu Gatumba hari haboneka ibintu bikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zari zatangwe gutera ikigongwe. Ingabo nyinshi kandi nyinshi cyane z'u Burundi, zimwe zari zaciye zijanwa aho nyene nari nahejije kubabwira mu Mudubugu nkuko amwe mu masoko yacu abivuga. Abasoda bashika baboneka ko barushe cyane, ariko binjiye mu Gatumba nanone bakaca bakora umunsi mukuru. Mu majambo yabo bumva bigira bati nta kundi twaneshejwe, ariko Imana ishimwe tuje turi bazima, tuvuye iyo rwoterwa izuba. Nanone bamwe batelefona ababo bazinanye ngo nanone babasange mu Gatumba bahimbaze ko barokotse icumu rya AFC M23. Aba bagwanyi umenga bakorana na Satani, kuko ingene bagwana ntiyumvikana. Imana yonyene niyo ishobora ibi vyose n'ibindi bitandukanye. Ariko nanone niba koko President Evariste Ndayishimiye ingabo ziwe nanone zikorana n'Imana, akavuga yuko ziboneka izindi ntiziboneke, President Ndayishimiye yategezwe guhangana n'aya madubu intare za Salambwe. Reka twibandaniriza. Brigade 4 n'igice zari zaraye zijabutse, no kuvuga hafi abasirikari 10,000. Birashoboka gute kugira abasirikari barenga 10,000 bate urugamba batagwanye? Uyu munsi ntivyumvikana. Na niyo mpamvu bamwe mu Barundi batari bakeye nanone batemera yuko Uvira yafashwe, kuko ntivyumvikana uravye ingene Uburundi bwari bwiteguye iyi ntambara. Aha niho hari ikibazo gikomeye cyane. No kubwira yuko nta musirikari anesha intambara atiyumvamwo. Abasoda bashika 10,000 bafise ibigwanisho bikwiye, bashatse kugwana koko nanone bomara amezi menshi cyane, amezi intambara iriko iragwa kandi iriko iraboneka. Ariko icabonetse nuko atana hamwe bano basoda bigeze bagwana vy'ukuri. Mu ntambara yari imaze indwi irenga gato mu kiya ca Rusizi no mu dusozi duhanamiye Rusizi. Nanone buri munsi AFC M23 yagiye ifata ibisagara bito za Kamanyora, Rubarika, Katogota, Ruvinyi, Bwegera, Sange, Kiriba. Aho hose abasoda b'u Burundi bagumye bahunga, ntibigeze bakomeza kwemera gupfa bishwe n'izo nyeshamba za AFC M23. Uburundi bwarateye amabombe atari make cyane kuri Kamanyora. M23 nayo yaregerekeje cyane amadrone, nanone ikagerageza gutumbereza abarongoye ingabo z'u Burundi. Ubundi iyi tekinike AFC M23 yakoresheje niyo yateye ubwo igisirikari cy'u Burundi, ugutumbereza amabombe nanone kubarongoye ingabo z'u Burundi, hagutumbereza amabombe ku basirikari nanone bato. No kubwira yuko urupfu rwa komanda wa Bataillon Tafok y'umunani Lieutenant Colonel Athanase Minani rwaraciye ivutu abasirikari b'u Burundi. Mu nyuma harakurikira igitero cakomerekeje rwose komanda wa Bataillon 18 Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza. Kugeza ubu Lieutenant Colonel Manirakiza aracari muri koma nkuko amwe mu masoko yacu abivuga. Kugeza ubu Lieutenant Colonel Manirakiza aracari muri koma mu bitaro Tanganyika Care vy'Ubujumbura nkuko amasoko yanje abivuga. Amasoko yacu arasigura vyinshi bitandukanye.
mbega ntahema neza nk'uko amwe mu masoko abivuga, yoba amakuru aturuka mu muryango wiwe, amakuru aturuka mu gisoda n'andi akomeye cyane tubandanye gutororokanya. Nyenico wa Perezida Evariste Ndayishimiye yaratinye rwose ko abasoda b'u Burundi bashobora guhonera muri Uvira. Mu kiganiro gikomeye cyane nagenda baha mu minsi iheze, cyane ku munsi w'Imana uheze, cyari cashimitse cyane ku ngaruka zikomeye cyane zo gutsindwa urugamba muri Uvira, aho bizogira ingaruka zikomeye cyane kuri nyenico wa Perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro ya CNDD-FDD. Mu kiganiro kandi nashoboye kuvuga ingene ibi vyose hariho abakiba ba Perezida Evariste Ndayishimiye mu mugambwe no mu gisoda bari bipfuza uwo mukenyuro wo gutsindwa urugamba muri Uvira kugira bafatire ko nanone kumukura canke kumubogoza muri aya mabanga no kumubuza kwitoza umwaka wa 2027. Abasoda nta morale bari basigaranye yo kugwana. Ninde yaciye inguvu abasoda b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo? Mu ntango Ndayishimiye yasa n'uwiteguriye intambara ikomeye cyane, ari naho yatangura guteguza igihugu cy'u Rwanda intambara, agaragariza amakungu yuko u Rwanda ari umubanyi mubi. Indege zizanye ibigwanisho zagumye ziza ku kibuga c'indege ca Bujumbura hano kuri Melchior Ndadaye. Indege zindi zagiye zizana abasirikari b'u Burundi bavuye mu gisagara ca Kindu no mu gisagara ca Karemiye mu makambi ya gisirikari kandi y'igihugu, kiretse BSPI icungera umukuru w'igihugu, PM icungera General Prime Niyongabo. Abasoda basigaye bariko barategeka kwitegura ngo baje muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hirya y'ejo umushikiranganje Edouard Bizimana, murazi ivyo yashikirijwe, ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, yari yatangaje ibintu bikomeye cyane. Yatangaje ibitari bikeye ku buryo abantu batatinye kuvuga bati aho wanka canke aho utinya uhatuma ikijuju. Imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, ko yavuze yuko u Burundi butazokwihanganira na gato ikintu cose nanone cotera u Burundi canke hari ingabo z'u Burundi. Yari yamaze kugabisha igihugu kibanyi c'u Rwanda. Mbega n'abanyarwanda boba bari bumvirije ako kamo n'ibindi bitandukanye. Niho kuwa mbere vyahinduka, hafatwa ingingo ikomeye cyane yo gutahura abasirikari, mbere benshi banataha mu kajagari ntangere. Brigade yari mu Gatumba hano muri Haut Plateau, none niyo hari ibice bikomeye cyane vyayo vyari biriko birataha. Ibice nanone Baraka yo yari yafatwa ico gihe. Hanyuma nanone birabandanya kuboneka yuko ibandaniriza no ku kiyaga ca Tanganyika. N'ubu AFC M23 ayitwa Baraka yoba itarahashika neza. Aho kandi twokibagira kuba kuwa mbere nyene abasoda ba RDC, insoresore zita twa wazarendo zikora amabi atari makeyi na FDLR batangwe guhunga Uvira, bamwe baja mu Burundi abandi babandanya za Karemiye. No kubwira yuko Uvira yigaruriwe n'inyeshamba za AFC M23, ariko bikaboneka yuko yari yuguruye imiryango myinshi. Uvira ni kimwe mu bice bikomeye cyane kandi vyafatwa nkaho umenga nivyo bikomeye cyane muri RDC hano hafi. Ufashe Uvira biroroshe cyane kubandaniriza umumanuko bwa RDC, za Karemiye, za Katanga. Abahinga mu vy'intambara bavuga ko vyoroshe cyane kubandanya no mu zindi ntara za RDC. Harabakeka ko M23 yoba igiye nanone koroherezwa gufata ibindi bice binini cyane vya RDC. Uvira inakora kandi ku kiyaga ca Tanganyika. Umukeke ku munsi wejo no muri kazoza kose utegezwa kuribwa Tanganyika. Ababuze imikeke barategezwa kuyironka. Noel na Bonane nkuko nari nabibateguje, M23 yari ifise ihangiro yo kuzoyirira mw'ico gisagara Tanganyika biteretse cyane. Ubu AFC M23 nayo igiye koroherwa mu bijanye no kunguruza canke nanone kunguruza ivyo ikeneye ikoresheje ikiyaga ca Tanganyika. Hagati aho kuva M23 nanone ifata aho, Uburundi buhana urubibe na AFC M23 ku ruhande rwa RDC. Imbibe z'u Burundi na Kongo urubungu biboneka yuko zigenzurwa na AFC M23. No kuvuga ko hagiye kuba ko ikibazo gikomeye cyane mu vy'ubutunzi. Uburundi bwari busigaye bushora ibintu vyinshi cyane muri RDC biciye mu Gatumba. M23 niyo yace yugara urubibe, bizogira ingaruka mbi cyane ku gihugu c'u Burundi. Ni nkuko twavuga yuko Uvira ari umutima wa Bujumbura hano mu gisagara. Umuntu yobihakana yobafise ubugwayi bukomeye cyane. Ibihangange bigiye guhomba ubutare vyahora vyimba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, yoba neva nabo bafashanye.
ufise Uvira ushobora kubangamira ikibuga c'indege ca Bujumbura. Leta ya Ndayishimiye igiye kwiga nanone kubana n'uwo yagize umwasi. Igihe President Evariste Ndayishimiye yugarira ko nanone agapfunga imbibe ahuza n'igihugu c'u Rwanda, twarahanuye tuti nyabona igihugu cugaranye kuri biraboneka yuko ciyugarira ko imbibe intwaro yafashe nanone abari ibintu bibi cyane. Ivyo President Evariste Ndayishimiye ntigera avyumva, ahubwo yarabandanije ibikorwa bimwe byo kurungika abasoda muri Kongo. Uburundi buba bwugaranye kuva mu gice ca Muyinga kubandanya gushika mu Gatumba. Intara zahora nanone nka Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rirare zose zigiye kuba zugaranye kurube ruja hanze. Niyo M23 yobandanye kumanuka izoca yugara no kurube rwa Tanganyika, Rumonge, Nyanza-Lac. Ubwo koko abatwara Uburundi bariyumvira neza ingingo baza barafata. Uyu munsi ni vyoroshe na gatoya, nta ntwaro nimwe mugabo ndakubwire yari bwamaramaze igihugu c'u Burundi nk'iyanye n'icuba President Evariste Ndayishimiye, ntari bwakwegere abarundi nanone nk'iya President Evariste Ndayishimiye. Ivyo ndababwira n'ukuri, murashobora kubisanga ahatari hake, murashobora kwitahura. Uguca kenge bisaba igihe gito, nababwira yuko bidasorerwa. Ibi kandi bivuga yuko amakuru akomeye cyane aje kudushika yemeza neza intsinzwe nanone igaragara kuri nyenicwa President Evariste Ndayishimiye. Ndababwiza ukuri, ibi vyose n'ibindi bitandukanye bitegezwa gwera vyihuse, hamwe bidaheze Uburundi burabihomberamwo. President Ndayishimiye ati none mbega intambara yateguje u Rwanda yoba agira ayitanguze canke yoba yacitse inguvu? Mbega abasoda bibaza yuko bomwemerera gusubira mu yindi ntambara? Ibi ntivyoroshe na gatoya. Biravugwa yuko hagiye ko umugambi ukomeye cyane wo gukura ko ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye bivanye n'ingene abandanya kumaramaza igisoda c'u Burundi eka n'abarundi. Ntivyoroshe na gatoya. Abanyarwanda nk'uko President Paul Kagame yabivuze, ni mujyame musinzire. Abarundi nta mugambi bafise wo kubatera. Nivyo koko, ariko nanone ataho vyizera bivanye n'ingene nyirico President Evariste Ndayishimiye atariyumvira umugambi wo kurekura FDLR nkuko u Rwanda ruvuga yuko Uburundi hamwe bwo buri kubarakorana na FDLR. Nivyo koko atakindi kibe kiri mu ntumbero uretse umugambi wo gungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda. Ivyo bisigwe yuko nkuko RDF n'u Rwanda bivuga na nyirico President Paul Kagame, u Rwanda ntihategezwa kubera imigwano, ahubwo u Rwanda ruratera ntirutegwa. Nivyo koko rurashobora kubandaniza ingwano mu kibanza nanone FDLR irimwo. Nambiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, RDF izohabwa karibu, hamwe itayihawe izokwinjira ku nguvu. Sijyo ryambere bibonetse yuko RDF itanga gasopo. Olivier Nduhungire kubwo yashikirije aya majambo nyarico ya President Paul Kagame mware yumvirije n'andi atandukanye. Reka ndabaha ikaze mu kanya tuze gusubira ndababwira yuko kandi igisirikari c'u Burundi na cone kiriteguye bikomeye cyane kandi kirahambaye. Biraboneka yuko cameze magabo. Ndayishimiye ati n'uw'Inyanza-Lac azoba hari.